Nibabireke. Sha umwana araryoshe guys. Umwana araryoshe yo nanje icyo kintu naracibajijeko. Mpereje kuvyara ndavuga ati ni abantu bakorora inda bimeze gute. Ahubwo nanje nibanyishure babumva bameze gute. Ko sindavyumva. Okay, bakunzi ba Senga Media TV muraho murameze neza. Kuba bitameze neza mukomeze mihangane. Imana iri kumwe namwe nta n'umunsi n'umwe Imana izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Nama nabibabwiye kuba mudukurikirana ni by'agaciro cyane turabashimira muzobandanye kandi mudushigikira mu bikorwa byacu bya misi yose mubihanahana muri bagenzi banyu mubipataja nivyo tuba tubifuza ko kandi kubagira n'umugisha. So uno munsi rero sasa ayandi mahigwe iyindi migisha uyundi munsi udasanzwe twongeye kumugarukana ku ncuro igira kabiri kuri Senga Media TV yitwa Super Ready inyuma y'amezi 9 atagaragara kuri Senga Media TV yongeye gusesekara ku bwami bwa Senga Media TV. Reka rero ndamwakire mu cyubahiro ciwe aheza baramutse. Super Ready ndakuramukije. Naye ndabaramukije cyane. Ndamukiriza abakunzi ba Senga Media TV. Ndabaramukije gose. Ego nanje nari ndabakumbuye gose. Super Ready amezi 9 kuri Senga Media TV tutakubona amezi menshi utagaragara ku mbuga zitandukanye avuga ati none Super Ready yagiye hehe bamwe nkababwira ati ugiye Super Ready ari bungenze niyo mpamvu ataboneka abandi bambwira ati amezi 9 Super Ready wari mu biki none nahora muri vacances nahora muri vacances kwanza baranabizi yuko nari mfise nari nibungenze wala nico nyene oye baca babyumva yuko kuba nari nababwiye ko bibungenze sinababeshe. Okay, nuko Super Ready abari barutse umwana imeze gute rero umuntu yibarutse umwana bica bigenda gute atubari ati jewe umwana wanje w'umuhungu bimeze uko nuko urumva uranazi ko ari umuhungu atanuraza no kura wabibonye wamubonye kutaraza no kumuraba ndatatonya ariko ndi mukuza kumuraba umwana ameze neza ndashima Imana yego. Okay, Super Ready bamwe bati abakobwa bo muri entertainment yuko iyo bavyaye canke iyo bibarutse baca basa neza cyane bo muri entertainment ngo muca musa neza gose nirihe banga je nciye ndavyemera kubera ko bashaka banarabe video twakoranye ubwa mbere niyo no munsi iratandukanye. Super Ready yavyibusha asigaye asa neza kijya gihe inda murazi irahindura umuntu nari nahindutse ariko baraza kubona ni video zawe za kera kwa Fanira Vini ngene wari gusa none munsi baraza kubona ko bitandukanye ahubwo kuvuga ati naravyibusha abana kora nari gato abantu banzi ndakantu akamanike none rero nirihe banga bigenda gute mu gutwara inda rimwe ibirungo kugira ngo nabandi bazitware ntavyo byarikoze impamvu ndabivuze bamwe batanguye kuvuga cyane cyane ku mukobwa yitwa Gina Ginera ngo Gina Ginera ko yasigaye yaba yakababy kandi bamwe rumenga yaroro rumeze ukuntu bakaca barabana Super Ready rero inyana zigaye bisibitama inyana sigaye yasa antuka umwana n'umugisha yaje nyina zanana n'ibintu byiza nta kuntu byari umwana nguce umera nabi nawe uzanye umugisha ku isi utegereza ko cyukayangana niki kintu rero ubwira abakobwa bakorora inda yego nibabireke sha umwana araryoshe guys umwana araryoshe yo nanje icyo kintu naracibajijeko mpereje kuvyara ndavuga ati ni abantu bakorora inda bimeze gute ahubwo nanje nibanyishure babumva bameze gute ko sindavyumva umunezero ugira uvyaye sinibaza yuko ari ibintu byo gufisha ubusa ukaja mu bintu byo gukura inda gafatana risk yo gushaka kurya birica ukatushaka gupfa ukaba wishe n'undi muntu. Super Ready rero igisata ca filme gashaho ubona bimeze gute kuva wagiriye igisata ca filme mbona kimeze neza antuka nta cyapfuye nakimwe barakora babandanije bakora barakora ndetse nanje ngira ngaruke ngira nkore yego
Nanze ko ngire mvuge ko ari urusaku none ndumva nabwira ubyivugiye. Je nafise urusaku ko Super Lady amaze iminsi muri tournage ariko arakora film. Ubu rero ntibikibaye urusaku kubera ko nawe uravuga kuri kuragaruka kuri kurakora. Bimeze gute rero? Ya ivyo vyo tournage ziriko zirakorwa abakunzi banje nibicare bakaravye. Ego bari mu kubona filme yitwa gute? Oya biracari banga nawe. Ushaka kumenya byose. Oya ntiharagera. Okay, Super Lady. Gusa ni vuba. Kino gihe umaze iminsi myinshi udakora. Nibihe bintu wasanze byarahindutse muri ino industry ya cinema? Muri ino industry? Yego. Sinzi jewe antuka nta cyayi cyese nta birebire nabonye byahindutse. Nta birebire. Ariko byose wagumye bikurikirana. Uretse ko ngira ngo jewe ntavyo nakurikiranye cyane vraiment. Fisi nda nta mwanya nari mfise gukurikirana ibyo. Jeje nyine ubwanje narumva umenga kwikurikirana birangoye. Urumva gukurikirana ibintu bya filme naho byarangoye cyane. Uburyo nanapanze na tournage kenshi mfise inda. Biranka ko ndayikora. Hayo filme nayo nanditse navuga ati iyi filme ntegerezwa kuyikina nari nakaniye ndavuga ati ntegerezwa kuyikina nibungende muga biranka vraiment byaranse washaka kuyikina byanyabyo atari gipurizo wasizemo biranka rero no mashaka kumenya ubuzima bwa Super Lady afise kubera kumenga warahuye mu long story bashaka kuyitubwira iyo nkuru rero ko uriko uravuga nyene biranga numva nshaka kumenya iyo nkuru Super Lady afise ubuzima bwe kuva ku kwezi kumwe gushika ku mezi 9 nabisubonebwe nari ninaniye nari ndushe byari biruhije gusa rwari urugendo rwiza ari experience nziza yego kudinira rero kumva mezi 9 hari abantu bavuga nka corona je ndabiravye iyo ndindiriye ikintu nk'ukwezi kumwe kugira uko kwezi mbone kuraheze ndagira gutya bisaba kwihangana burya kwibungenga nibanga rikomeye kweli naje narabibonye nibanga rikomeye amezi 9 si ikintu coroshe ego uraruha kumva kunaniwe usinga batari hafi yawe igihe kikubana kireke amezi 9 umunsi wonyene kugira ubone uraheze umva umenga ni ujumenga rero kushira mwaka ro gutera ubwoba abandi reka kubinyibutsa bose kubatera ubwoba kubatera ubwoba ariko kandi ni bihe byiza ugira mu buzima uvuga ati kuburyo nubwo ushikiriye umwana umenya ati umwana wanje agaciro no muhanaka ukamenya ati ukamenya ati mama wanje ntegereza ukamenya ati mama wanje yarakoze igikorwa gikomeye kuko ivyo nabonye ukaca uraba ba mama bacu bavyaye gushika ku bana 7 8 gucu uvuga ati ibi inye nivyo baciyemo ufata ureshira ahantu kibazo ati ibi nivyo baciyemo kweri kindi ko ndamukora mama wanje uca wumva nyene uvuga ati uvuze ati vraiment nikigongura gisaba uragisaba umuvyeyi uvuga ati nukuri narakosheje babarira. Okay. Super Lady uno munsi rero ugarutse witeguye gute ubu wibarutse ubuzima bumeze neza warabyibushe waraseye neza warose amafaranga menshi warateye imbere muri make narose iki ntunteranye n'abafana warose amahere niba bagucoresha ako ni karamera neza k'amafaranga Okay rero ugarutse witeguye gute niki kintu twokwitega ko Super Lady ugarutse ntandi maraso mashasha cyane kuri nje neza atukani bazuka atakindi kintu bizosubira kumpagarika umwaka dushobora kukubona ubaye best influencer eko davyo birashoboka ariko vraiment nje neza njifise inyota yo gukora ko narabikumbuye cyane gukora hagiye ikintu wakimenyereye kukibamwo cyane ugaje mari ikintu kiringo cy'amezi n'amezi utari kuragikora urumva yuko narabuze amahoro mu mubiri ariko ubu unye ni bon kabisa ubu ni bon nje gukora abakunzi banje bitegure nje gukora. Okay. Super Lady kino gihe warufise inda nihe filime wahora uteramira ko y'I Burundi ngaha mu
zizose ziko ziraswa nihe filime aho ukunda guteramira y'u Burundi abagenzi bawe basigaye barakora hasohotse nyinshi atwe twiba kurura guteramira kuvuga ati je n'abandindiriye filime gusa isohoka oya ntayamaze amezi 9 nawe uratubwira ati narakubwira genda oya ntayamaze amezi 9 narakurikiranye muco iyo yari mu Rwanda naraje amafilime yari karakorerayo ya malgré que amatitre ntayo nibuka ariyo bitwa sinkunda gufata amatitre cyane mu mutwe yarakinye amafilime ari mu Rwanda muco ni Nigeria narazikurikirana cyane yego nararavye nivyo kwa Fanny Lavine nubwo umwamikazi yasohotse mu nyuma naraziraba yego naraziraba vraiment ko naririrwa mu nzu ku buryo nyine nasanga nyine ndiko ndabikurikirana nyine ndabiraba cyashaka kumenya rero witwa Fanny Lavine numwe mu bantu bavuga ngo muba mwarakoranye igihe kitari gitoya mu gihe wari wibungende cyangwa wibarutse witwa Fanny Lavine yoba yarafashe yarateye intambwe akaza kukuraba muhira cyangwa akaza kukwibarutsa nshuti yanje wanashimije nta message ya Fanny Lavine mperutse vraiment nabambeshe ndayiruka kera bahaze ikiringo ngira cy'umwaka n'amezi ata message ya Fanny Lavine nta message yiwe no mu gihe tuzi uri umwe mu bantu wari hafi cyane ya Fanny Lavine mwakoranye ibintu byinshi bitandukanye bibaze rero ko ari kubera iki nta message yiwe nako gukubwira ngo uribaruka nta kujya kukwibaruka ivyo si ngombwa umuntu ashatse arabikubwira cyangwa ntabigiye yibaruka ntiwagiye kumwibaruka sinagiye nyene sinagiye ariko si kubw'umutima mubi canke iki nibaza yuko ico gihe habyara jewe nari mwirekure uti inda yari ingwaje yego none wibaza nawe ko bari kubera iki wowe impamvu utagiye no ko wari urwaye kubera wari wibungenze wibaza nawe impamvu ataje ko ari iyi peut-être ari busy ntariko arakora none ari mu kazi kenshi ibi bintu by'akazi kenshi nivyo bintu bye ntabashaka kumva kubera ko biragoye ko umuntu abira umwanya wundi umuntu ngo umucuti wiwe bahora cyangwa ngo ufise akazi kenshi oya vraiment je ntawe nidogera bon okay tubwire basi abakinyi ba filme siwe wenyene yoba atara koze ivyo n'abahe bakinyi basi baje kukwibarutsa ukavuga ati naka yaraje naka bon ko munteranye n'abakinyi ba filme bon ivyo nibisanzwe ntabo mvuga ariko barahari baje ariko bose si uguteranya bose bariyizi n'umutima yabo barabizi utaje arabizi ko ataje ni waje arabizi ko yaje nutamuvuga rero uwaje ntaza kumenya ko bamushimiye niyo mpamvu rero oya abaje barabizi ndabashimiye cyane kandi bigiye ku mutima n'undi ndacashi no simakabije ngaha kuri social media ariko barahari abaje vraiment barahari bariho baje nyine baje ni bajya nyine ariko simpaka bose kandi bazi simpaka bose bazi witwa Nyama yarigeze da kukwibarutsa inde Nyama pro Nyama umugore wiwe yaraje kunyibarutsa mbaye Nyama umugore wiwe yaraje kunyibarutsa umuganya Nyama ntiyaje yarongetse umugore ntaco presence yiwe nta kibazo impamvu rero ndakubagira kino kibazo Nyama ariwe muntu wa mbere yatangiye kuvuga ko ufise ime rero nabandi bazavye byarabacanishije mukuntu no jewe bon hari ibintu ntashira mu mutima mubi je nk'ivyo ivyo bon umuntu akuvuga ni ibintu bisanzwe bino twavuzwe ni byinshi kuvakira kuva tubaho tuvuka dukura twaravuze cyane rero nibaza yuko Nyama atari mu si bon si wari wa mbere akuvutse bon si wa mbere kandi yaravuze ibintu byari byo yabeshye yavuze ukuri ariko aho yagiye kuvuga ibintu by'ububeshi naramwandikiye namubwira turi kuri exagera kandi c'est pas bien ntavyo nkunda
Yeah. Je nukomeze nikomeze. Umuntu yari kare exagera kuri reputation yanje. Ndamubwira, ndamwihereranya nkamubarira. Hama bigahera. Noko Super Lady bashi bakunda bavuga ngo muri filime y'u Burundi canke mu bakinyi ba filime harabuzemo akantu gato y'ibitwa urukundo. Igihe wari umaze utari kurakora. Ico kintu warakibonye canke urumwe mu bantu bagaragarijwe urukundo n'abakinyi ba filime cyane. Cewe. Ikintu narakivuze ko no butaha igihe twakora igitwerukana ikiganiro. Yego. Simaka abantu mu buzima twari mu simaka abantu bose bagukunda. Cyari simaka twese dukundanye. Naho ndiho ndakorana ikiganiro ngaho urazi ko ndagukunda jewe. Ndabizi nyine urankunda. No. Bon, je nibaza ko rukundo rushobora kutagaragara no munsi rukazogaragara undi munsi. Uno munsi namba utankoreye iki cyategerezwa kuba canke bon cyari kintu sinzi ngene no bivuga ntibisigura yuko nyanka canke peut-être nuko kitashobotse canke nuko utakironkeye umwanya no haba hari impamvu ntibuze ko utankunda canke ntibuze ko tudakundana jewe nambugwaye ntaje kukuraba ntibica bikonkriwa yuko atarukundo ndagufitiye hashobora kuba ikindi kintu undi munsi nkazoza ariko Super Lady sinzi nimba je uko ndiko ndatahura ibintu cyangwa uko numva ibintu ariko uvyumva je sinoba uri umucuti wanje nkatwarinda nk'akarorero nd'umukobwa nkayitwara amezi 9 utigeze uza kundaba n'umunsi umwe nkibaruka ntunze kundaba ukaciza kumbwira ngo turakundana nituri inshuti nitusimaka ngo turi inshuti twese rega bon sinzi ibintu ukuntu mura mubi mushaka kubikora rero ndiko ndashaka kumenya abakinyi ba filime barakugaragarije urukundo ruhagije igihe utaruhari iyo utari kuraboneka muri filime y'u Burundi jewe bon sinzi nibaza ko arije ntashatse kubibamwo cyane ushake kubiyereka cyane kugira iki yariki abanye bagukunda rega si wo bironderera iyo bagukunda ariko la majorité je baranyandikiye abatanyandikiye baraje yego bivuze ngo muri make wewe urukundo rurahari nubwo nyene simaho ngo dukundwe na bose we kutigeze uza kundaba none ariko je naguma nakwandika ubwo namusi nije ntanguye kuza mu kiganiro wa hari indwi zibiri je nakwandika nabaza Super dumeze entertainment turakundana nuko nyene nibuke bizoza ego Super Lady warakoze igikorwa mu ntango novuga ngo zo kwibunga kwawe ni naco gikorwa uheruka gushira ko kuri platform yawe ni mu gihe ari nabwo waruki create uno munsi haraheze igihe kinini kiriya gikorwa ugerageje kuraba kuva kiriya gihe gushika uno munsi ubona bimeze gute kuri Super cyakabaye kikiri kijya kimwe canke urabona yuko hari akantu kabuze kugira ngo Super Lady abe yarabandanije nta kabuze kuko filime yanje barayakiriye neza ahubwo ikosa riri kuri jewe kuko nari kuba narakoze ngerageje kuraba ahubwo aho hagati aho nari kuba narakoze nka filime zingahe zindi nka 3 ariko nuko ariko nawe bagutahure amagara atasi jewe amagara ntiyankundiye ko filime kugeza n'ubu ndacabona ama commentaire mashasha baguma bayiraba kandi igeze kure nije fisikosa abafana narabahemukiye narabahemukiye ariko ngira nkore Super Lady ubona uramutse ururaje uramutse ugumukora nkuko Super Lady ubona wowe nko mu mwaka cyangwa mu myaka 2 wo bugeze he ubona wo buri he kuri ihe step nibona kure cyane ego nibona kure cyane ko hajya anye novuga yuko nariko ndipima mvuga ati ndabe yuko mbendi jenyene birashoboka ariko nabonye bishoboka ufite amafaranga rega ufite amafaranga nabonye bishoboka amafaranga ashishikare kuza ufite amafaranga bishoboka
amafaranga wayavugiye ngira mpebe ndayemere ntaco. Oya urayafise mwana. Super Lady barakuzi. Nasanze bishoboka rero ego. Nzogera kure nzoba ndi kure cyane. Nzoba ndi kure cyane. Okay, abantu benshi tuba tubona nko Tuwafa, BMT, amatimu nkayo. Super Lady nawe bigiye kugenda gute? Tugiye kubona Super Lady n'itimu yiwe. Canke uzogumugira kuryuzane bayizo Chris bande. Of course hategereza kubaho abantu bari biwanje bari permanent. Rero nanje ndashaka create umuryango wanje dukorana. Yego. Mu gucreate umuryango rero uzokoresha izihe tactique uzofata abantu muri ngaha bari muri ino industry ko tubona benshi umenga bafite amatimu barimo ubakure muri ajya amatimu cyangwa muri Super Lady uvuga ngo nje ndakeneye kuzana abakinyi ba filme niyubakire jewe abakinyi ba filme nkore timu yanje niyubakire. Bon en tout cas ndakeneye kubyara. Kubyara urubyaro rushasha oya niko mvuga muri filme. Nkeneye kubyara nanje urubyaro rushasha. Ego ubwo mbona nzoba nshoboye nzokongereza hanyuma mu nyuma ibintu bimeze neza. Ariko kandi nabajya abandi bamaze kugera hejuru gatoya ntegerezwa kubakinira. Ariko urashaka no kubaka kuvuga yuko ngono barokrita nkabashiri wanje ubwo bushobozi ntabwo mfise. Ariko kwitiza bibaho. Nuko kwitiza bibaho. Super Lady uno munsi igisata cha filime y'u Burundi je nizera yuko gishobora kuba gisa n'ikiko gitera imbere neza. Nubwo atari ku rugero rushimishije. Ubona Super Lady hano muri ino industry ya filime y'u Burundi harabura iki kugira ngo tubone aba bakinyi ba filime bafite amafaranga menshi Super Lady agenda na Denjilova cyangwa VWT haburi ntavyo kubera ko ngirageje kuraba nk'akarorero nk'abakinyi bo muri Tanzania ibindi bihugu urasanga bafite amafaranga kuguravye n'inzaba muvuga iyo mu mukinyi wa filime. Ariko rero mu Burundi ukaca usanga umutipe yibera muri chambrette nka jewe hano usanga rero ibintu bimenga habura ikiri. Ariko ni nkuko hari abafise imiduga naho twe tutarayironka urabona gusa nta urawukura muri sinibaza ko ari urawukura muri filime. Barayironka bivuye mu ma sponsor bakura mu ba sponsor. Simaka VWT rega ntuco usimba ingazi. Oya urahera hasi wowe kandi bakunda ibintu byo gusimba ingazi ushaka umuntu kumubona hariya anye umuhereye hasi rega kantu je kariko garatuma ashaka kubivuga ni ukuvuga ngo uhera hasi kuva aho bahereye hasi ko baguma hasi nye ntibatopfa hasi. Bon nibaza yuko ibintu ari bukebuke si ukwirukanga. Kandi ukuronka kw'abantu bon ntibica bizira rimwe ngo bose bashobaronka icyari. Tubwire rero ikibazo no musi jewe nshobora gukora ejo ukacumbona muri iyo VWT turi kuravuga. Hariho n'uwundi ashobora gukora ugasanga ahereye kuri mbe bayita gute jeho kuki akazaduga bukebuke. Rero nibaza yuko bon ariko kandi nanje wavuze uko mugabo n'ivyo abandi bo mu bindi bihugu usanga bagira mu miduga ikomakomeye n'amazu bafise amazu iwabo. Ariko kandi nibaza yuko rero bashaka kumenya ikibazo kihari ngaha ni kihe nta kigo navyonse. Ivyo bintu si murashaka kubyinjira mwo deep gose kubera sinzi ko naje sino bivuga ko naje yo VWT ntayo ndagira. Yego ariko ushobora kuyigira kubera ko mu iyi minsi uri umugwiza atunga. Amen. Kumwe n'Imana byose birashoboka. Super Lady mbabarire ngire ndakubaze ku buzima bwawe buri privé sinzi nimba ubikunda. Buri privé ubwaye bije buri privé sindakwishura. Nina kubaza ko umugabo wawe n'umishura. Oya ngo wanje ntari muri entertainment ntibinamuraba.
singeza yego no kugira nti arankunda ibintu nk'ivyo mugabo okay tubwire rero bimeze gute umugabo bimeze gute bimeze gute araha ameze neza arashimye mariage ryari muzokora mariage ryari mu dutu none gahe nihagira uzobona ama invitation none baga ko wirukanze ibintu wewe hano hanze hari abatipe bamaze kubona super lady asigaye asa neza asigaye yarabyibushe yatanguye kumira amata amira amata hagati super lady ya nibagerageza amahirwe bagerageza bagabo ebuni nimureke kunwenza abandi bagabo nimugerageza amahirwe abatipe bari tayari bigeragereza amahirwe hama bwana mkubwa bwana mkubwa nene bwana mkubwa ni bwana mkubwa nyine nene ucuvyumva nyene ko ari bwana mkubwa uje mushira he nibashobora kubikura ahubwo bukubwa bwiwe hama nze ndabe nyene ko bikunda nibampimira umutima ndabe gukora neza uye nturavyemera oya okay super lady ndashaka rero ugira ikintu canke ugire ubutumwa butandukanye cyangwa ubutumwa wumva bugenera nk'abana b'abakobwa abana b'abakobwa nko kuvyerekeye ubutumwa bwerekeye abana b'abakobwa misi yose ubuzima bw'umukobwa imibereho ya misi yose ugerageje kwa bino si turi kuno munsi n'abo bakobwa ubona uno munsi n'ubuhe butumwa bubagenera ahubwo uyu munsi awunjanye ku ahubwo buno musiga himwe no babwira ikigabasha nta kintu kimwe mbo hano kuba hano kandi naje nkeneye impano urazigira umuntu office regaye turahanura abandi nabo natwe tugahanurwa n'abandi ahubwo buno munsi nta kintu mbabari nta nibanga wumva ubibira reka se wowe umaze gukura sibyo bazokwibonera bazokwibonera nuko rero tubarisha ni kihe kintu wifuza ko umwana watogira wowe wibona ko canke idefo wizi ko n'ikintu canke uzi ko uvuga ati je kino kintu imari zomfashe umwana wanje ntazogikora canke n'ikize kimumbeko umwana wanje urako ndizera ko umwana wari cyo kintu cy'agaciro ufise ngamwe ya umwana wanje ni byinshi novuga ariko tubwire ntacyo nka bibiri muri ibyo byinshi nka umwana wanje nomusabira kutazotwagwa n'ibishobisho cyane ku bantu bivuze ngo uratwagwa n'ibishobisho kubera ko abantu barahemuka abantu ubakunze cyane baca bagufata nk'igikoresho ntibaguha back urukundo ariko bagufata cyakurondera nk'inyungu ukoresha nk'igikoresho cyabo kandi umutima nawe iyo ukunze uba umeze ucika umujya ucujakara ucujakara rero iyo utwawe n'amarangamutima cyane ibishobisho wisanga utakaje igihe cyane wisanga utakaje igihe rwose ku bantu batazi agaciro k'umutima wundi muntu nuko nobivuga super lady ndashaka banze wibutsa abantu mbere yuko ndakabaza ikindi kibazo wibutsa abantu YouTube yawe ubabwire n'igihe ushobora kurindira ko Facebook iyindi filime ishika ubabwire baba baragenda kurabege no bwimaze igihe ndibaza ko ari abantu batarayiraba kubera ko abantu bose ntibayiravye ubabwire bagende bayiraba ubabwire na YouTube yawe bagende barakora subscribe kugira ngo barindire iyo yindi filime ubabwira n'igihe
ushobora kubaha iyindi filime? Bon, YouTube yanje ntigeze ihinduka izina, ni The Super Lady Official TV. Yeah. Yep. Manje bagende abataragira subscribe nibagire subscribe mugasi nibaza. Wenga afise aba subscribers. Wibaza ko bamaze. Yeah, bakomeze baje kuraba filme yanje. Bakomeze bayirabe. Yego. Kandi vraiment biraryoshe. Ndaryoherwa n'abantu bakomeza kubiraba mbona udukomantere dushasha. Ni naco kikwereka yuko nubwo wogaruka bari bakwakira. Yeah, baracandiko ntibigeze bamvako. Nabakuvuye ko ndotuma bakugaruka. Yeah. Ego hama ikiringo. Kiringo borindira ko iyindi film. Ego. Film ikirakogwa. Eyes. Ndabahindwe zingahe? Baye nk'indwi imwe gusa. Baye nk'indwi imwe. Kandi abahezi 3. Ya imundwi 3. Kabisa. Nukuvuga ukwezi kwa kabiri filime ya Super Lady. Ya mu kwa kabiri. Irashobora no gusohokana na anniversaire yanje. Yitereke zingahe? Ya ninyo nibanganye. Oya itariki zaje sitazivuga kwanza. Ndabihebye. Ariko tuzobimenya. Je navutse kuri Saint Valentin nibayirindiye. Le 14. Yeah. Nanje navutse warayivutse. Nanje navutse warayivutse. Le 15. Okay, Super Lady ugerageje kuraba filime uri kurakora ako karagaciyemo. Ugerageje kuraba filime uri kurakora no munsi. Niriya filime yaheze La Différence. La Différence. Iriho canke niyihe nziza gusumbira? Différence iramajahe iri bitandukanye biratandukanye iyo uri kurakora iratandukanye n'iriya. Oya bitegerezwa gutandukana nyene kubera ko irenze cyane ubona nawe uvuga ati iyi filime ni nziza cyane gusumba iyi. Kubera ko abantu nziza ku rwego rwa kuntuze yagute muri kote technique byose kuraba filime mvuze nziza harimo technique sound imagine byose imagine byose kwandika byose story byose ugerageje kuzira biziruka zikompara niyihe filime imeze neza gusumba iyi. Uyimeze neza antuka hirya ya mbere narashoboye kubona hari akata meze neza. Ya iyo unyene harimo ukosora kwinshi. Yeah. Nuko Super Lady sishaka kukubaza ibintu byinshi kubera ko ubundi umunsi nzava muri byo ndakubaza. Yeah. Cyangwa mbanda yenda kubaza gusa mpava nkubaza ibikomeye kuri private kubera ko ibikomeye byagute konza tabikomeye mfise je. muri block byari bimeze gute? Muri block kisi nigeze nja muri block. Nagiye muri maternity. Cyagenze gute? Kwanza urazi itandukaniro rya block itandukaniro rya block yari ahantu bagenda kubagira umuntu agira yiba. None je barambaza ndabizi. Turabaza ibibazo babanje muri block haja yabo bagiriye amasezerano. Urazi rero je ikintu nishizemo je mba numva umuntu wese yagiye kubyara hajya ngo agiye kwa muganga maze ko nyene bagenda muri block bakamukuramo umwana gusa. Yeah. Okay. Je navyaye neza navyariye muri maternity. Iko kandi byagenze neza bro. Igise. Reka nanizo. Chiesi simuka. Oyari. Reka igise yoma. Super Lady niki kintu umaze guhura naco gikomeye gusa. Ndafise nahi komeye. Nzoshinga intaha ahubwo no mu rushenge. Oyari. Wumvise igiso cyo sisimo. Hey. Oyari kare. Abo bavyeyi bavyaye abana kugira ku bana 8-10. Inkomezi bari bafise kuvye bazikuye ahubwo. Super Lady reka ndagushimiye.
Hewe ndagushimiye igize nakivuze super reka yonshire mbirani yashu igice cy'imisi ibiri ndakimaze ku minsi ibiri de jour tubarire rero wakimaze ko imisi reka super iyo misi ibiri byari bimeze gute sibyo kuvuga abakobwa batarabimenya bahava baca batinya ucumenga ndiko ndabatera niyo mpamvu nakubwiye ngo gira ikintu ubwira abakobwa ucuvuga ngo biraryoshe nukuri abakobwa vraiment bataranywa ko kino gikombe ndabifuriza ukinywako kiraryoshe cyane igise cy'imisi ibiri super lady cyere kunyereka uko minduru nce sinakomye induru je nahagaze rugabo sinakomye induru ariko byari bibabaza gose nicyo gihe kigoye umaze gucamo kuva wabaho nicyo gihe kigoye umaze gucamo kuva wabaho ego vraiment ni experience yambaye gose uri kuratera igise warimbira kuzosura kandi kubyara undi mwana oya iciza rero yo biheze yo birenganye cyo vyibagira byose nk'ubu naravyibagiye nk'ubumva umukurikiza umve ushaka umukobwa okay super lady ndagusabe ugira akajambo ubwira abakunzi basenga media muri rusange mu kubasezera kugira ngo ntitubarambire kuri abakunzi basenga media kandi izina ryanyu rari ngora kuvuga iminsi yose abakunzi basenga media TV yego ndabakunda cyane ndabavugiye super lady abakunzi basenga media baragukunda byatari urumwe mu bantu bahora bavuga ngo super lady yagiye hehe niyo twavuze cyane sinzi uko rubiraba barakura babyatari baragukunda cyane nukuri nanjye ndabakunda gose ndabakunda cyane bumve yuko ndabakunda kandi banansengera kugira ngo ibikorwa byanje ndabasaba isengesho ibikorwa byanje bishishikare n'igihe wakoze filime baze bagushigikire yabaze bashigikire voilà zibashigikire wakoze je nandi ndagushimiye ku gatwe kanje ushimiye wakoze kuza oya nategerezwa kuza nyine okay bakunzi basenga media TV ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe ndibaza super lady munge kandi kumukunda yushirije uko mukunda we yakarutse yabaye umuvyeyi kiriya gihe yari umusingo gire uyagarutse yabaye umuvyeyi undi mama mama w'umwana rero mutambaza izina ry'umwana ahubwo sha najye mvuga tubari oye ahubwo rero baza kakana tubwire kugira ngo badoze bakuvuga ngo mama naka mama Gadi baze kanwa nitwa mama Axel wow Axel bisobanura iki super hewe oya ntavyonzi okay mama Axel merci sana ego namwe murakoze cyane mwakoze kumpa kano kanya antuka ndaryohewe cyane after a very long time ntajya kuri kamera kabisa no munsi ndagiye kuri kamera kandi ego ndaryohewe cyane no mu gikorwa cyawe kigire kize tugikuza turakubona nzoza ndaza kuvumbura muri shooting ego okay bakunzi basenga media TV nukuri ndabashimira ivyo ku mutima Imana ibahezagira cyane kuba mwabanye natwe ikiganiro cyose mukakiraba mukadushigikira izi commentaire zose twabonye ni kubera ubwo rukundo nyine mama mutwereka Imana rero bane namwe Imana ibahezagire cyane tuzogerageza uburyo bwose kugira ngo tubanezereze ni mugene mushigikire super lady kuri YouTube yiwe yitwa Super Lady Official TV The Super Lady Official TV mugene mushigikire agiye gukora filime nziza cyane iryo nibanga ndabibiye ni filime nziza murazi ibintu byose ndaba ndababwira ko ari ukuri ntigera ndabahenda mugene mushigikire cyane naho gutaha Imana ibahezagire ibarinde imikoshi bye bye